Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira Umuhuza TV imisi yose ndaguhaye ikaze aho uherereye hose waba udukurikira mu Burundi waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure ndaguhaye ikaze kandi ntuze gucikwa n'aya makuru agezweho birungiye kuri bagenzabe kugira nabo badacikwa n'amakuru yihuta agezweho muri uyu mwanya. Reverien Ndikuriyo na Evariste Ndayishimiye ese inyinyurana ryoba ikibandanya. Reverien Ndikuriyo aravye nabi aho kuba kwirembo ry'ubutegetsi ngarashobora kwisanga kwirembo rya Mpimba. Ari inkuru mu gatondo ko batwashikirije ko umukuru w'igihugu yanenze ababandanye bamusuzugura ariko yagera mu bihugu vy'Iburaya ndetse na Amerika amwe mu Burusiya canke mu Bushinwa ngaba yubashwe cyane. Tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye hagati yabo bagabo babiri ibishasha bigezweho. Perezida Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo barafise ivyo bahuriye ko mu nyifato n'abantu bashira habona n'ingoga ishavu ryabo. Inyenyurana ry'abantu bameze gutyo ntirikunze kwisha kubera atawuhebera uwundi barashobora no kuba ari mu mwanya muto ariko barafise n'ibibatandukanye. Reverien Ndikuriyo azwi nk'umuntu ashira imbere cyane inguvu canke violence, amajambo avuga nka yose yama arimwo gupangurura gukuramwo kwica. Umuti w'ibibazo awumva mu kudandaza no guheza umukeba. Reverien Ndikuriyo akaba akunze kuboneka afise imitsi iranze ntazi no guhisha intumbero afise. Perezida Evariste Ndayishimiye we aragoye gose. Umwe bamwegereye bakorana imisi yose yaragize ati Perezida Ndayishimiye azotangaza benshi, twatanguye benshi bamufata nk'ikivugo bamufata nk'ubuvuga amajambo menshi atari bushire mu ngira ariko sivyo nagatoyi. Perezida Ndayishimiye afise inziga ikomeye kandi umuntu amuheza amutwengira ariko vyose akora abayabanje kugabisha abo azobikorera. Intumbero yewe yama yizi ntambara yiwe ategura mu mpisho yatanguye kuvuga ajandajanda ibintu aba abigejeje kure. Uravye ingivu n'igihagararo bafise Ndayishimiye na Ndikuriyo bose ntiboroshe. Ndikuriyo afise umugambwe, afise imbonera kure, afise amafaranga menshi ashigikira n'abiyita ko bari mu iragi rya Nkurunziza. Abo nabo barimwo mu nzego zose z'igihugu, barimwo no mu nzego z'umutekano. Arashobora no kuronka bamwe mu mashengero y'abaporoti bahora inyuma ya Alengiyome Bunyoni. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe muri kino gihe arashigikiwe n'abarundi bato bato biteze ko hari ivyo ashobora guhindura. Arashigikiwe n'igice kinini c'abasirikare n'abapolisi kubera ingingo yo kubongera umushahara. N'abafise inguvu z'ubutegetsi arashigikiwe na Eklezia Katolika, arashigikiwe kandi n'abategetsi bo mu karere. Vyose rero bikamuha intambwe nini kubakeba bigwe mu butegetsi, aho nawo kwibagira kandi k'abarundi badakunda kwitaranya n'ufise ubutegetsi. Fena kuri subscribe canke sabone. Hari ikibazo gikomeye cyane ubwo Reverien Ndikuriyo arashoboye kurindira gushika muri 2034. Ni ikibazo rero gihambaye Reverien Ndikuriyo arimwo. Kibanza yicayimwo kimetugura kuba umukuru w'igihugu akurikira Ndayishimiye. Muri kano kanya hagize gishikira Perezida Ndayishimiye umukuru w'inama nshingamateka Giraze Daniel Ndabirabe niwe yoca arongora igihugu vy'imfata kibanza gacategura amatora. Nankeka ko n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FCD yoca userukira mu matora gutyo abitwa ko bari mu iragi rya Nkurunziza bakaba bagarutse ku butegetsi. Birumvirakana ko Reverien Ndikuriyo asa n'uwicaye ku irembo ry'ubutegetsi. Ariko ikibazo ni imyaka isigaye kugera Evariste Ndayishimiye arangize ibiringo vyiwe. Ibwirizwa shingiro ridahinduwe Perezida Ndayishimiye arashobora kurongora Burundi gushika muri 2034. Aho ni kure cyane. Reverien Ndikuriyo nta mahirwe menshi afise yuko azoba kirongoye umugambwe. Ico gihe nyinyurana ryabena Ndayishimiye ritabaye mu ikindi kintu kidasanzwe Reverien Ndikuriyo biragoye ko azoba umukuru w'igihugu. Kahise katari akakera kerekanye ko umukuru w'umugambwe ari we aneshwa iyo ahanganye n'umukuru w'igihugu. Gusa tubibutse ikintu kimwe,
Ihagarikwa rya General Bunyoni guhindura ibipapuro amanoti y'ibihangange ni bimwe mu vyongereje urwango hagati y'abitwa ko bari mu iragi rya Nkurunziza n'abitwa ko abo kwandayishimiye. Reverien Ndikuriyo we afatwa kari wasigaye kwisonga ry'abitwa ko bari mu iragi rya Nkurunziza. Guhangana kw'izo mpande zibiri gusa n'ugutera kuja ahabona kurusha uko vyahora kugeza no mu nkino z'umupira w'amaguru. Kuva CNDD-FDD ifashe ubutegetsi biramenyerewe ko bihangange bikunda kwiyegereza canke gushara imirwi y'imipira y'amaguru ivyegukira. Muri kino gihe hari imirwi itatu ivugwa kurusha iyindi ni Bumamaru FC uvuga ko wa General Reverien Ndikuriyo akaza Aigle Noire Murantunge akaza Aigle Noire no murwi wa Reverien Ndikuriyo na Message FC ushinzwe n'umuhisi Petero Nkurunziza buvuga ko ari mu minwe y'umuhungu wiwe. Kuwa gatatu Ruheshi 2023 Aigle Noire niwo watahanye igikombe ciganwa rihambaye ry'umupira w'amaguru mu Burundi bita Coupe du Président, igikombe ca President. Ariko ico gikombe capfuye gutangwa Fondation Pax Burundi ya Reverien Ndikuriyo icumenyesha ko igiye gusubira gutanga uziganwa bita Nkurunziza Cup, ni igikombe ca Nkurunziza. Yongera ko abazotahana intsinzi bazohabwa ubushimwe busumba kure bwatanzwe muri Coupe du Président. Ni mirwi 8 yahiganwe ico gikombe ndetse ntiyatevye gushirwa habona cyo kimwe n'amagerekerezo y'inkino. Inkino za Ndikuriyo zatanguriye rimwe n'igikorane c'umuryango wa Varisito Ndayishimiye. Umuryango wa President Ndayishimiye aho watanguje igikorane cyo gushima Imana kubw'imyaka 3 President Ndayishimiye amaze arongoye igihugu. Ico gikorane cuguruwe ku itariki ya 21 ukwezi kwa gatandatu isaha 9 z'umurango muri zone Muramvya komine Mutimbuzi. Iyo saha nyene inkino zibiri zugurura ihiganwa Nkurunziza Cup zari zitanguye kuri stade Ngoma no kuri stade CTN. Inkino rero zakurikiye zikaba zarabaye ku Imana kurikiye gihe umunsi nyene ariho umuryango mukuru w'igihugu ari kurangiza igikorane cawo. Tankuno za inkino zitirirwa Nkurunziza nyuma y'igikombe ca President gutanganya Murantunge gutunganya izo nkino mu mwanya umuryango mukuru w'igihugu ari kuhimbaza intsinzi ya President Ndayishimiye muri 2020. Ababibonye nk'agasomborutso ka Reverien Ndikuriyo. Hari imirwi ibiri yari yasavye ko inkino za Nkurunziza Cup zo kwigizwayo indwi zibiri. Iyo mirwi ni Bumamaru FC uvuga ko ari wa General Reverien Ndikuriyo na Message FC y'umuryango wa President Nkurunziza. Amazwi yadusumira avuga ko umuryango wa President Nkurunziza wabonye ko vyoboneka nabi umurwi wabo witavye izo nkino mu mwanya mukuru w'igihugu ari kuhimbaza intsinzi yiwe. Fondation Pax Burundi ya Reverien Ndikuriyo badikanije na FFP batangaje ko amatariki ya Nkurunziza Cup adashobora guhinduka baca babandanye higanwa ry'iminsi 6 gusa. Wandira ko buca no muryango wa Nkurunziza bakaba barayikuyemwo. Ndayishimiye rero nawe ntiyigeze yitaba ibirori vyose vyo kuyuka imyaka 3 Nkurunziza ashengiye. Nivyo kurika Nkurunziza nivyo vyari bindi byabonetsemo utuntu dutangaje. Hari ku itariki y'umunani ukwezi kwa gatandatu President Ndayishimiye yitavye ivyo birori ku ntatemwa Petero Nkurunziza Gitega. Yafashe indege aja mu nama ya Komisari Lusaka muri Zambia. Kandi ijambo rya leta ryavuzwe nk'uko vyahora bigenda. Umugambwe CNDD-FDD waciye unyarutsa gutunganya igikorane cyo kwibuka Petero Nkurunziza cabereye Ngozi. President Ndayishimiye nawe ntiyitavye ico gikorane. Indwi zibiri inyuma Reverien Ndikuriyo yakoranije mu ntara zose z'igihugu hamwe vyakozwe mu makomine ico yise Nkurunziza Day. President Ndayishimiye na hamwe yitavye ivyo bikorwa. Muri ivyo bikorwa vya Nkurunziza Day, Reverien Ndikuriyo yashimitse kwerekana ko umugambwe CNDD-FDD ubakiye kuri Nkurunziza nk'uko Kiliziya Katolika yubakiye ku mutumwa Petero. Kiganiro yatanze rero kijanye n'imyaka 3 amaze ku butegetsi. President Ndayishimiye yavuze ko
ariko agendera mu makanda ya Petero Nkurunziza ahubwo ko yamukoreye mu ngata kubera ariko abene gihugu babishatse. Amajambo rero yaratangaje benshi kubera kuva mu matora Ndayishimiye yari yahawe akazina ka Samuragwa wa sogokuru Nkurunziza. Niko rero vyoba vyifashe hagati y'abo bagabo babiri. Reka twibandaririze aya makuru yacu havugwa cane mu ntara ya Bururi. Hari umunyeruri imyaka 7 n'amezi 6 no gutanga ihadabu ry'umuriyoni w'amarundi umwe wese nico gihano parake nkuru ikukira sentare isubiramwe imanzi ya Bururi yasabiye ku wa mbere abakozi batatu bibohero rikuru rya Rumonge harimo umuyobozi waryo. Mu rubanza rw'ikibiriraho bagirijwe korohereza ituruka ry'abanyororo 8 kurikiranwa ku bwicanyi bwavuzwe muri komine Bururi hakoreshejwe imipanga mu mezi aheze. Abagirizwa kandi gufasha mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Ababuranira bamiriye kure ivyo vyaha basigaye bavuga ko abo banyororo bataturutse ahubwo barekuwe ariko habayemwo kwihenda, bakaba basaba kwezwa. Urwo rubanza rwaciye rushingwa mu mwiherero. Niko rero vyari vyifashe kuri abo bagirijwe ivyo gufatikanya mu bwicanyi bwavuzwe muri komine Bururi hakoreshejwe imipanga. Amakomine ngo bigiye kuyagura gutunganya imigambi yayo. Mu bisanzwe amasoko ari mu makomine niyo ahanini yahora avugamo amahera menshi ayo makomine yarangurisha imigambi, ariko rero ko leta bicishije kuri OBR igiye kuza iritoreza ibice 90% vy'ayo mafaranga y'ijana mu yazokoreshwa na leta ngo bizotuma makomine agira ingorane mu kurangura imigambi yishingiye. Byashikirijwe na Gilbert Niyongabo n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'ubutunzi akaba n'umwigisho muri za kaminuza ari mu kiganiro catunganijwe n'ishiramwe ryishinze kurwanya ibiturire no kunyonana amatungo y'igihugu Rukome ku wa 14 Imyandagaro 2023. Bajijwe ku bijanye n'ukuntu usanga hari amwe mu makomine ategekanya gukoresha amahera menshi ariko yinjiza make, umuhinga yagize ati makomine akoresha amahera yinjiye ntashobora gufata ingingo zo kuduza amakore n'amatagisi kugira ngo aronke ayo mahera. Akarero katanzwe muri iyo nama kabaye aka komine Matungo mu ntara ya Kayanza mu nteguro y'amahera iyo komine izokoresha. Ibiharuro vyerekana ko izokoresha miliyaridi 87 ni mu gihe ayo bitegekanijwe ko azokwinjiza yo atarenga miliyoni 600. Gabriel Rufyiri harongoye Rukome ngo abarundi barakwiye kwiga kubaho adasesagura kuko ubuzima butera buzimba ko iminsi ihera. Ni mu gihe uretse ivyo bibera mu makomine biciro amakori hamwe n'amatagisi biherutse kuza biraduzwa ku bintu vyose vyankenerwa. Nkuko rero vyasiguwe muri iyo nama, ivyo vyose ngo bivana hanini ku kuntu leta iherutse kuduza amahera igiye gukoresha muri iki gice gisigaye c'umwaka. Ni mu gihe kuyo leta itegekanya gukoresha muri ico gice c'umwaka ngo hacibonekeza gihengere c'imiliyaridi zirenga 700 nkuko vyoba vyatangajwe n'abo bahinga mu vy'ubutunzi. Hari inkuru y'umubabaro iriko iravugwa cyane mu gihugu c'Ubuhinde. Abantu bashika 22 nibo bamaze kumenyana ko basezeye iki mu Buhinde bitumwe n'imvura nyinshi yaguye ubwo bari mu rusengero nkuko bitangazwa n'urongo y'intara ya Himachal Pradesh mu gace kasha murango. Aba abantu bari mu rusengero rwa Shiv Temple rwari rwegamiye umusozi wa Himalaya. Inyuma y'iyo mvura y'umurengera yari imaze hafi amasaha 48 igwa, umusozi waje gusiduka neglissement du terrain ubarwako. Abandi barimo abaracaronderwa nubwo hari abandi bakirondezwa ku bwa Sungvinda Singh. Ubuhinde rero bikavurwa ko kuri uyu wa mbere amazwe guharurwa bashika kuri 41 boba abitavye Imana. Reka tuyanganishe rero ababuriye ababo muri iryo sanganya yatewe n'imvura nyinshi yaguye ubwo abo bantu bari mu rusengero. Kaba biharurwa ko 22 aribo bamaze kumenyekana ko basezeye isi aho mu gihugu c'Ubuhinde.
ndabakengurukiye cyane ko mukurikira amakuru dushikiriza, ntimuze gucikwa n'andi yose twabateguriye, muza gukurikira kuri iyi mbonesha kure. Fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa. Imana ibahezagire.